Tubaramutse twange tubashimira abakunzi ba Izoramba TV namwe mwese mudangesha gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu. Ikaze turabira hamwe ku makuru agenda avugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ku ncuro igira kabiri Uburusiya bwateye imvura ya za misile ku kivuko ca Odessa, ibintu bitari bike bikaba bimaze kuhononekarira. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamaze kwemeza yuko atazokwitabira inama ya BRICS, ni inama izobera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kuza. Imva yoba yatumye afata ino ngingo ni yahe? Muri kino kiganiro turabica hirya no hino. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gushigikira Ukraine uko zishoboye kose, ndetse zizeza yuko ino ntambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine izoba ndende ndetse ikamenekamwo amaraso menshi kurusha uko abantu bavyibaza. Ikaze utaragira subscribe kuri channel ya YouTube yacu, bikore wemeze no kugakengeri, wibagire utibagira subscribe ndetse na like. Ikaze. Kuri uyu wa gatatu Uburusiya bwongeye gutera Ukraine mu bumanuko bw'igihugu ku kivuko ca Odessa, nyuma yuko kuri uyu wa kabiri naho nyene bwari bwabikoze. Drone 63 zikaba zatewe kuri kino kivuko nk'uko vyemezwa n'usanzwe avugira ingabo muri Odessa, Serhiy Brachuk, akaba yemeza yuko drone 63 arizo zatewe kuri kino kivuko. Kino kivuko rero ni kivuko cari gisanzwe kidasanzwe, kuko cari gisanzwe gikoreshwa mu kurungika ibinyantete vya Ukraine hanze y'igihugu, inyuma yuko ano masezerano yara hagati y'Uburusiya na Ukraine yaje guhagarara ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Ari kuri uyu wa mbere bino binyantete ntivyongera gucishwa kuri kino kivuko. Umushikiranganji w'uburimyi kuri wa gatatu yemeje yuko toni 60,000 arizo zasambaguwe zongera zirononwa na zino drone zatewe n'Uburusiya mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, no kuvuga mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira uwa gatatu. Bimeze uko mu gihe umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yari yifuje yuko hokoreshwa izindi nzira canke se corridor zocishwamwo ibinyantete bigashorwa hanze. Ibi ariko nuno mugambi bikaba vyamiriwe kure n'abakuru b'ibihugu batanu ndetse n'umwe mu bashikiranganji w'uburimyi n'ubworozi wa Pologne, aho we yemeza yuko nyabona bino binyantete vya Ukraine bidakwiye kurungikwa mu gihugu ciwe ndetse no mu bihugu bitanu bisanzwe bigize uburaya bwo hagati, no kuvuga Central Europe, inyuma yuko hasinywe amasezerano hagati ya bino bihugu bitanu bisanzwe vyegereye Ukraine, kubera yuko bino binyantete vya Ukraine biza kwica isoko y'imbere mu gihugu. Ano masezerano akaba yasinywe n'ibihugu bitanu arivyo Bulgaria, Romania, Slovakia, Hongria hamwe na Pologne. Aya masezerano rero akaba abuza ibinyantete vya Ukraine kugurishwa ndetse no gucishwa muri bino bihugu. Ibi rero bikaba vyaje inyuma yuko kuri uyu wa 17 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka amasezerano yaha Ukraine gucisha ibinyantete n'ibindi byose bifungurwa mu nyanja yirabura yaje kurangira. Ibi bikaba bitumye rero Uburusiya nabwo bwongereza ibitero mu bumanuko bwa Ukraine mu gisagara ca Odessa, ahasanzwe hari ububiko bw'ibinyantete, inyuma yuko Ukraine nayo yari yakoze ikosa ridasanzwe ikaza gutera ibitero ku kiraro ca Kerche gisanzwe gihuza Uburusiya hamwe na Crimea, intara bwaje kwigarurira mu mwaka wa 2014. Hagati aho kuri wa gatatu, nyuma yuko kuri wa kabiri hari hemejwe ibitero vya za drone 28 ariko vyaje gusamburwa
kuri uyu wa gatatu ingabo z'Uburusiya zemeje yuko agace canke se district ya Kiroviski hafi y'igituro ca tren haje gufatwa n'inkongi y'umuriro, ndetse abantu bashika ibihumbi 2 bakaba bahungishijwe muri kano gace nk'uko vyemezwa na buramatari wa kano gace Sergei Aksionov. I district ya Kiroviski yari isanzwe ikorerwamwo imyimenyerezo ya gisirikare. Ukraine yashizwe mu majwi yuko ariyo iri nyuma ya bino bitero, ariko yoyo ikaba atacu yashimye kubivugako. Naho Vladimir Putin ngo ntiyiteze namba kuzokwitabira imbona nkubone inama ya BRICS ihurije hamwe ibihugu bitanu arivyo Brazil, Russia and China na Afrika y'Epfo. Vladimir Putin akaba akurikiranwa na sentare mpuzamakungu ku vyaha vy'intambara. Ni ingingo ifashwe inyuma yuko umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo nawe nyene yari yamaze kubishira hanze yuko atipfuza yuko umukuru w'igihugu c'Uburusiya yoza mu gihugu, ndetse Dmitry Peskov avugira Kremlin yiyemeje yuko umukuru w'igihugu azokwitabira ino nama akoresheje uburyo bwa video. Naho muri Afrika y'Epfo akaba hazojayo umushikiranganji w'imigenderanire ariwe Sergei Lavrov. Ramaphosa we yavuze ko atantambara ashaka n'Uburusiya ngo kuko nkuko kino gihugu ciwe ca Afrika y'Epfo gisanzwe kiri mu masezerano ya CP canke se International Criminal Court, ngo ibi vyoshobora gutuma aca afatwa n'ubutungane mu gihe wewe ndetse n'Uburusiya bwamaze kwemeza yuko mu gihe umukuru w'igihugu yofatwa agafungwa nta kibuza ico gihugu kizoba kimutanze, hazoca haduka intambara. Bwana Cyril Ramaphosa yagize ati Uburusiya bwarahejeje kwemeza ko uzohagarika Putin bizoba bisigaye ari intambara. Ibi ntabwo vyoba bihuye n'ibwirizwa shingiro ryacu, nta ntambara twifuza n'Uburusiya. Iyi ngingo yo kudashaka ko Putin aza mu gihugu yari yasinywe mu kwezi kwa gatandatu, ariko ikaba vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa ndwi n'umwaka wa 2023. Naho leta zunze ubumwe za Amerika ziyemeje ko zizokora buri kimwe cyose zigafasha Ukraine, ndetse zikaba zijeje yuko intambara Ukraine ihanganyemo n'Uburusiya izoba ndende kurusha uko benshi bavyibaza. Umwe mu bageneral asanzwe ari karagira ikiganiro muri Pentagon ariwe Mark Milley yemeje yuko ino ntambara izoba nini ndetse ikazomerekamwo amaraso menshi. Yagize ati ndizeye neza ko urugamba rukiri rwose hagati y'Uburusiya na Ukraine kandi rugikomeza. Nk'uko nabivuze n'uyu munsi ndongeye kubishimangira, uru n'urugamba ruzomara igihe kirekire kandi n'urugamba rugoye cyane, n'urugamba ruzomerekamwo amaraso menshi. Aya majambo ahuriza hamwe n'usanzwe ari umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika mu bijanye n'umutekano ariwe Lloyd Austin, aho wewe yemeje yuko bakwiye gushigikira Ukraine, ndetse nk'uko bavyemeranije Vilnius n'abakuru b'ibihugu bagize OTAN ngo bazofasha Ukraine uko bishoboka kose kugira ngo Ukraine ironke amahoro yongere ikingire imbibe zayo. Naho Uburusiya bwamirira kure ibinyamakuru vyo mu burengerazuba, aho bimenyesha yuko igihugu c'Uburusiya coba caragiraniye ikiganiro
c'ibanga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maria Zakharova asanzwe avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire nk'uko ikinyamakuru TASS candikirwa mu Burusiya kivyemeza, ngo abavuga ibi n'abashaka gusambura igihugu c'Uburusiya. Akaba yagize ati Lavrov ntaragiranira n'abantu babiri canke batatu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ibinyamakuru vyo mu burengerazuba bibivuga ku kibazo ca Ukraine. Izi ni inkuru zidafise ishingiro, izi ni inkuru zose zifise ihangiro ryo kuyovya isi no guhungabanya igihugu c'Uburusiya. Ibi bishimangirwa kandi n'usanzwe ari umunyamabanga ndetse ari icegera umuhanuzi mu bibazo vy'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jack Sullivan, aho nawe nyene yemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zigiranira ikiganiro mu kwezi kwa kane n'igihugu c'Uburusiya. Tubashimire.